eka karubwenge mwe eka karubwenge mwe karubwenge bigasoka karubwenge bigasoka. Nshuti namwe bakunzi b'isamirizi n'imbonesha kure vy'u Burundi ndabaramukije musangwe ikaze mu kiganiro karubwenge cuno munsi. Ikiganiro karubwenge rero uno munsi kiremesherezwa muri zone Mbuye, imwe mu mazone agize ikomine ya Muramvya iri mu ntara ya Gitega. Iyo zone ya Mbuye rero ni imwe mu mazone indwi agize komine Muramvya. Ayo mazone ndwi ni zone Mbuye, zone Kibumbu, zone Nyarucamo, zone Bukeye, zone Muramvya, zone Bugarama hamwe na zone Shombo. Muti mbega none zone Mbuye mwagendeye iherereye hehe? Zone ya Mbuye twagendeye no munsi ifise imisozi 12. Mu buseruko zone Mbuye ihana urubiwe na zone Nyarucamo n'igice ca zone Bisha ya komine Muhanga iri mu ntara ya Butanyerera. Zone Mbuye ihana urubibe mu bumanuko na zone Kibumbu n'igice ca zone Buhangura iri muri komine Kiganda. Mu buraruko zone Mbuye ihana urubibe na zone Bukeye. Mu burengero zone Mbuye ihana urubibe na zone Gatabo ya komine Kiganda n'igice ca zone Muramvya. Zone Mbuye irimwo abantu 30 n'abantu 50. Reka mbaze Fabrice nawe turiko turaremeshanya kino kiganiro atubwire neza na neza ivyo yaba yadutohoreje kubijanye n'ubuzima bw'abene gihugu bo ngaha Imbuye. Kubijanye n'ubuzima bw'abene gihugu bo ngaha muri zone ya Mbuye, ibitunze abene gihugu ubwa mbere batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Mu bijanye n'uburimyi barima ibitegwa mbumbarugo, aha twavuga ibiharage, ibigori, ibitoke, ibiraya hamwe n'ibindi. Nungaha si bitegwa mbumbarugo gusa barima, kuko bararima n'ibitegwa njabukamazi arico gitegwa c'ikawa. Nayo ivyimburwa vyimbuka cane ngaha muri zone ya Mbuye akaba ari gitegwa c'ibigori hamwe n'ibiharage. Mu bijanye n'ubworozi aha muri zone ya Mbuye barorora ibitungwa bito bito hamwe n'ibitungwa binini binini, aha twavuga impene, intama hamwe n'inka ndetse n'ingurube. Batumenyesheje yuko ngaha muri zone ya Mbuye ndetse na wa mugambi wo korora ibitungwa bito bito nk'inkwavu ngaha abene gihugu bavyijukiye. Tugarutse gato mu burimyi bavuze yuko ukugira ngo uwo mwimbu ugende neza bakoresha umwavu w'ikirundi hamwe n'umwavu w'ikizungu. Naho kubijanye n'indero ngaha muri zone ya Mbuye batumenyesheje yuko bafise amashure shingiro angana na 10 n'amashure y'inyuma y'ishure shingiro akaba ari 3 hamwe n'ishure rimwe ryigisha ibijanye n'imyuga. Icongewe ko ayo mashure yose tudondaguye n'amashure ya leta. Nuko nsabe mugenzanje Adere nawe atubwivye adutohoreje mu bijanye n'amagara y'abantu. Nuko kubijanye rero n'amagara y'abantu umukuru wa zone Mbuye yatubwiye yuko zone Mbuye irimwo amavuriro mato mato ashika 2 yose akaba ari ya leta, hakaba hariho n'amavuriro mato mato 3 y'abikorera utwabo, nta bitaro bihari. Yanatubwiye yuko ingwara ya malaria ari ingwara ibangamiye abene gihugu b'Imbuye gusumvya izindi ngwara. Hakaba hari rero ngaha muri zone Mbuye hakaba hari imangazini z'imiti zishika 4. Mwumvise ibitunze abene gihugu. Muri byo bibatunze harimo uburimyi n'ubworozi.
uno munsi tuje gushimikira ku burimyi. Ndabamenyeshe ko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, iki kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe Fomi bifadikanije ni radio hamwe n'imbonesha kure vy'igihugu. Ishirahamwe Fomi murazi yuko risanzwe rihingura amase y'ikizungu. Uno munsi rero twaje kubigisha ibijanye no gukoresha amase ya Fomi kugira ngo mutahure ukungene mushobora guteza imbere uburimyi ngaha muri zone ya Mbuye. Nuko rero tudatevye mukanya babashirire ko ikiganiro kigufi c'umuhinga mwumve inyigisho aza kubaha. Nuko nagira ndabibutse yuko muri iki kiganiro kigufi mugire mukurikire ariho twebwe tubabaza tuza gukura ibibazo, namwe abariho mukura inyishu muza kuduha. Nta nyishu ivuye handi tuza kwemera, inyishu muza gutanga izo bivuye muri iki kiganiro kigufi mugire mukurikire. Nico gituma ndabasavye ko mwokurikira mugatega amatwi mukumvira izo nyigisho bagire babahe. Muri iyo fumbire ibiterwa bikenera haba harimwo ibyo twita ibyunyunyu. Ihinguro Fomi ryahisemo gukora ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu kugira ngo dushobore gukoraniriza hamwe ku giterwa amafumbire azana ibyunyunyu vyinshi, azafumbire z'ikizungu n'amafumbire asubiza kanoverisi akongera kakabungabunga bigizwe na amase, bigizwe na za shwagara na phosphate. Turashobora gusanga ibiterwa turima biri mu migwi ishika nk'itanu. Umugwi wa mbere ni umugwi ugizwe n'ibinyamikerera. Ibinyamikerera bikenera icyunyunyu phosphore ku rugero rwo hejuru, ariko nibyo vyunyunyu bindi birakenewe. Agacaza umugwi wa kabiri twita ibinyantete, ibyo bikenera icyunyunyu azote ku rugero rwo hejuru. Hagacazo umugwi wa gatatu w'ibiterwa vyikira mu kuzimu, ibyo bikenera icyunyu cyita potassium ku rugero rwo hejuru, ariko kansubiremo n'ibyo bindi azote phosphore bya bikenewe. Haba umugwi wa kane novuga ko ari umugwi w'ivyamwa n'imboga mugaha nini mvuga ivyamwa, ivyo navyo nyene bikenera icyunyu potassium ku rugero rwo hejuru. Hacaza umugwi w'ibiterwa bitanga amavuta, nawo nyene ukeneye icyunyu ca azote ku rugero rwo hejuru. Ntangaruka rero ku yafumbire Fomi imbura ni ifumbire igizwe n'ibice bibiri, igice cy'ifumbire y'ikirundi n'igice cy'ifumbire y'ikizungu. Iyo fumbire ni ifumbire yibanze umurimyi ariko atera gushiramwo kuko urumva niyifasha yuko igiterwa itanga gukora imizi, urumva nicokura atamizi gifise. Ifumbire rero Fomi imbura ikoreshwa ku biterwa byose. Hari ifumbire twita Fomi totaza, nayo ni ifumbire irimwo urugero rw'icyunyu azote ku rugero rwo hejuru ugeranije na Fomi imbura. Iyi rero Fomi totaza yaje kugira ngo ije kuzuriza urugero rw'ibyunyunyu ku biterwa bisanzwe bisaba icyunyu azote ku rugero rwo hejuru. Ni bya biterwa by'ibinyantete nk'ibigori, umuceri, amasaka, ingano n'ibindi, uburo n'ibindi. Ni bya biterwa bindi navuga bisanzwe bitanga amavuta, nka hano navuga igihoke, nkavuga ikigazi, nkavuga igiterwa cyitwa sesame. Ariko kandi tusanzwe tuzi ko n'imboga zikenera icyunyunyu azote ku rugero rwo hejuru. Iyo fumbire rero niyo iheza igakoresha ku mboga, ariko n'izo mboga si zose zikenera azote ku rugero ruri hejuru, kuko hariho ahubwo ubundi bwoko bw'imboga bukenera ubwoko bwa potassium ku rugero rwo hejuru. Aho no nk'akarorero nk'itomate canke ishu, ibyo n'ubwoko bw'imboga bukenera
urugero rwa potassium ku rugero rwo hejuru. Ubundi bwoko bugira gatatu ihinguro Fomi isanze rikora ku rugero rwo hejuru ni ifumbire yitwa Fomi bagara. Ifumbire rero Fomi bagara yakozwe kugira ngo ize gusahiriza canke kuzuriza mu gufumbira ibitegwa bisanze bisaba icyunyunyu potassium ku rugero rwo hejuru. Navyo nabwiye ko ibitegwa by'ibinyamizi canke vyikira mu kuzimu, ibiraya, ibijumu, imyumbati, ibisunzu, amateke n'ibindi n'ibindi. Ibindi ngira ngo ushobora gukoresha iyo Fomi bagara ni ibitegwa byinshi vy'ivyamwa, ibitoke, amavoka, imyembe n'ibindi vyamwa tuzi. Ivyo birakenera icyunyunyu potassium ku rugero rwo hejuru, naho hari itandukaniro naho icyunyunyu azote naco nyene kica kiza munsi gato. Rero kugira ngo umuntu yimbure neza, gushira ko ifumbire ntibikwiye byonyene, udakoze ibindi bikorwa mperekeza nko kurima neza ugakuramo ibyatsi, hanyuma ukabishira ahantu bishobora kuba imborera. Bugira kabiri ukagwanya inkukura mu guca imiserege, imikobeko, ugatera ibyatsi, ibiti bijana n'irimo n'ibindi, hanyuma ukagwanya indwara n'ibyo nonyi bitera imirima. Hanyuma n'igihe ubona ko amazi adakwiye ukarondera ingene ushiramwo amazi. Rero kuvomera nivyo ngomba kuvuga, no gukoresha imbuto nziza bifise akamaro kanini cyane kugira ngo umuntu aronke umwimbu ukwiriye. Nuko muraheje gukurikirana inyigisho muhejeje guhabwa n'umuhinga. Uwo muhinga rero ni nuwo muri Fomi. Nababwiye ko ikiganiro catunganijwe n'insamirizi hamwe n'imbonesha kure by'u Burundi bifadikanije n'ishira hamwe Fomi. Ishira hamwe rijejwe guhingura amase hakoreshejwe umwavu w'ikirundi hamwe n'amase y'ikizungu. Ivyo bintu babiri kumwe. Nuko rero tugire turabe yuko mwashoboye gushira ku muzirikanyi inyigisho mwahawe n'uyu muhinga. Fabrice, urashobora kubaza ikibazo ca mbere. Ari ubwenge ntigasobwa rero. Ikibazo ca mbere kiravuga giti: vuga ubwoko butatu bw'ifumbire zihingurwa n'uruganda Fomi. Vuga ubwoko butatu bw'ifumbire zihingurwa n'uruganda Fomi. Ujakirije umutaka. Nitwa Edouard w'amahoro. Ubwoko butatu bw'ifumbire ihingurwa muri Fomi ni Fomi imbura, Fomi totaza na Fomi bagara. Mukomera amashi. Witwa ngwiki? Mukomera amashi. Edouard w'amahoro, ikibazo aragitoye. Ubwoko butatu buhingurwa n'ihinguriro Fomi. Hariho Fomi imbura, hariho Fomi bagara, hakaba na Fomi totahaza. Nuko Edouard mugenzi wacu Rtnb Hamenyimana akuzaniye ubushimwe bugizwe n'isafuriya nshasha izo gufasha mu bikorwa vyo muhira. Baraguhaye inkofero, baraguhaye umupira byavuye mu ihinguriro Fomi bafadikanije ni radio na televiziyo vy'igihugu. Baraguhaye telefone nshasha izo gufasha gutelefona. Baraguhaye umutaka uzogufasha kwifuka izuba n'imvura hamwe n'isafuriya nshasha. Edouard, kubwo bushimwe bwose woshimira gute insamirizi n'imbonesha kure vy'igihugu bafadikanije n'ihinguriro Fomi? Bwa mbere manje gushima Imana yuko ibintu biriko bigenda mu mahoro. Icya kabiri ndashimiye iradiyo y'igihugu kuba yatugende ngaha muri zone yacu ya Mbuye. Icya gatatu ndashimiye ishiramwe Fomi imbura
yuko yategekanije iki gikorwa cyo kutwigisha ibijanye no kurima kijambere. Murakoze. ariko si Fomi Imbura, ni hinguriro Fomi rihingura. Fomi harimwo Fomi Imbura, Fomi Bagara na Fomi Totahaza. None kubwo bushimwa ari bwinshi, mbega woshimira gute abo bose bakuhaye ubwo buganuke? Bo baragahorana iteka batewe ryo gukora ibikorwa. Imana ibandanye bongera umugisha, tuze tubonane n'ubundi bagarutse. Edouard, none ugaragaza umunezero wawe gute? Uronse ivyo byose n'ukuri turakeneye kubona umunezero wawe. Bo ntambe ndirimbe Raba hitamwo cagura utamba uririmba twese turavyakira. Ararengewe reka ngoye umunezero wanje nuko ndawugaragaza zino nkukuru bandanye. Edouard barakwakiriye reka kwihuta. Mbe usanzwe uri goronome ko mbona wamba birato vya goronome? Ahubwo nkubu nayemve kuraba ipiripiri narimye. Ekaye mbega none wari kuyoberwa gute? Arico renza ko none Birandenze. urugendo rwiza. Mbega Edouard, iyo piripiri mu kwitabira ukoresha iki? Bo ndakoresha umwavu w'ikirundi, hama mu gufumbira nkakoresha iyangera y'ikizungu. Reka tugushime. Urakoze cyane Edouard. Edouard urakoze. Iryohererwe Fomi ni samirizi hamwe n'imbonesha kure vy'igihugu vyakugendeye. Nuko rero bamwe rero baturyohereza igikino karubwenge. hariho Enoke. Enoke. Fabrice. Enoke n'umuhinga gose mu gutamba. Enoke kare waduhonjeje ubu rero ugira uduhe. Baby Jono vyose kubifata polisiyo ngurabizi neza ko atamyaka ijana uzomara kwisubitsa amagara n'ibindi bitagusara uragaza neza mukagwi kabihaye karibu tere bihaye wanzuza Baby Jono vyose kubifata polisiyo ngurabizi neza ko atamyaka ijana uzomara kwisubitsa amagara n'ibindi bitagusara uragaza neza mukagwi kabihaye karibu dore bihaye wanzuza. Reka tugushimire nawe ntiwogenda uko mugenzi wacu Rtnb Hamenyimana akuzanire amasabune azogufasha kumesa no gukora isuku. Enoke uronse umuganda w'amasabune. None wiyumva gute Enoke? Jonda nezerewe gose muragahora muraza ngaha ayi bizokome bigenda imyaka yose murakoze. Amashi menshi kuri Enoke. Turagushimiye Enoke. Turagushimiye cyane ariko tubandanye n'igikino karubwenge. Ndabibutse ko iki gikino catunganijwe nishira hamwe Fomi bafatanije n'insamirizi hamwe n'imbonesha kure z'igihugu. Nuko ikibazo kigira kabiri kivuga kiti Fomi Imbura ikoreshwa ku biterwa ibihe ryari? Ni bibazo bibiri mutega amatwi. Fomi Imbura ikoreshwa ku biterwa ibihe ryari? Umuhinga yabivuze neza. Ingo kibondo. Jewe nitwa niyo mukiza Ediranje. Fomi Imbura ikoreshwa ku biterwa byose. Igakoreshwa no mu kubagara, mu gufumbira. Mwavyumvise ko yabahekenyeye? Ikibazo cakunaniye. Reka nsubire ndamuhe akanya kanyuma twumve ko yishura neza. Ikibazo kimeze uku. Fomi Imbura ikoreshwa ku biterwa ibihe ryari? Mvuze nti ryari mba nkeneye igihe. Fomi Imbura ikoreshwa ku biterwa byose. Irakoreshwa ku biterwa vyamira mu kuzimu. Ryari? Jewe
mu gihe baba bariko baratera. Ikibazo Ikibazo yagitoye. Komera amashi. Fomi imbura ikoreshwa ku biterwa byose, igakoreshwa iyo bariko baratera. Ararengewe. Nawe mugenzi wacu Rtnb akuzaniye isafuriya izogufasha gukora ibikorwa. Akubwiye ati turi mu gihe c'imvura n'izuba riraka, ati banza wambare inkofero ya Fomi, ati banza ushaze ubegwe, ati n'umupira niwashika muhira atuze kurenzako, ati hanyuma hari aho woshaka gutelefona mu gutasha ku nsamizi ya Repubulika y'u Burundi, aguha ni telefone nshasha. Iruhande yaho ati kugira ubandanye imirimo, aturakenera umutaka uzokwifukisha imvura hamwe n'izuba. Niyo mukiza Edilandri rero araje kuronka ubushimwe. Abatamubona yambaye inkofero ya Fomi nk'umurasta, araryohewe, aranezerewe. Reka tumuhe mikro twumve ingene yiyumva ku mutima iwe. Edilandri urahejeje kujanisha, tubwirere ingene wiyumva. Ndanezerewe cyane. Ndabashimiye gose. Yego. Nezerewe. Aje sinzi gutamba asha. Aya. Edi yanezerewe n'inkofero yiwe aguma yihindukiza. Biranse nuko avuga n'ijambo rimwe. Edi, turasubira rero mugabo ubwira akajambo na gatoyi, insambirize nimbonesha kuri hamwe nishira hamwe Fomi ryaguhaye ivyo bintu byose. Je ndabashimiye cyane. Imana ibahezagire gose. Urakoze nawe urugendo rwiza. Arikoreya safuriya, aratoye na twadukaye twe yarakuye ku ishure, ariko arabasaba ko bomubisa. Agiye ari umwami wono munsi. Urugendo rwiza rero Edi. Nuko Adere Mutaka. aho kaributse umutaka wiwe. Nuko Adere tubandanye na bamwe baturyohereza igikino. Hariho umutama ngaha muri bamwe baturyohereza igikino. Mutama ingo. Je nitwa Uwinyirako Innocent. Nagomba ndabaririmbira akaririmbo ko mu Gifaransa karyoshe gose. Njeko. Mes parents savaient que tu es toujours avec moi. Personne ne sait que tu m'as déjà quitté pour elle. Tu es parti, même pas un mot, oubliant que j'étais là. Dans la joie Et le chagrin. Avec toi, j'avais appris à pardonner. Avec toi, j'ai découvert une vie nouvelle. Avec toi, j'ai connu l'amour et le bonheur. Avec toi, je suis si bien. mukomera amashi. Komera amashi Mutarama none abatumva igifaransa havugwa mwiki? À présent, ma vie va recommencer. Ubuzima bwanje igihe buzokurikira. Mes parents savaient que tu es toujours avec moi. Abavyeyi bose barazi ko turi kumwe na jewe, ukuri kumwe na jewe. Amashi menshi cyane. Nawe niwogenda uko Fabrice n'umufaransa kwiye. Numu- Ubwo ntiyahora bipari. Ambaye kure nari kumubaza. Mugabo reka Renilda Muhamasabuni. Adere tubandanye n'ikibazo kigira gatatu. Ikibazo kigira gatatu kiravuga kiti Nahimana akeneye kurima amateke narirya yahonye. Asigaye anakenye ku isoko. None azogura
ubwoko ubuhe bw'ifumbire? Sigura. ujya mutama afise ikoti. Amahoro neza muto. Amahoro cyane. Witwa ngwiki? Je nitwa Basitani Seti. Basita, usanzwe utunzwe n'iki mu buzima bwawe? Je ntunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Ikibazo wacumvise? Umuntu kugira arime amateke no kuvuga yogura ifumbire ya Fomi agacagura na Imbura. Umvira twumvikana. Zose ni za Fomi. Izo fumbire zose uri kuravuga ni za Fomi. Dutandukanirize rero ayo mafumbire. Imbura na Bagara. Kubera iki ugura Fomi Imbura, kubera iki yogura Fomi Bagara? Igituma ugura Fomi Bagara nuko ariyo ishoresha imizi. Hanyuma ijya nayo ya Imbura ituma ibintu bivyibuha. Oya, urananiwe. Urabicuritse. Urananiwe. Uyu mumama ingo. nitwa Ndacyayisaba Dekari. Rero ibintu bishoresha amateke ni irya Fomi Imbura. Irya totahaza nayo niyo kugira bitotahare neza. Oya, ikibazo kirakunaniye. Hariho umurimyi afise isuka ngahe inyuma ya Fabrice. Ufise isuka naze. Nyaruka. Ufise isuka naze. DJ. Nyaruka. Uravuga izina hanyuma wishure. Hanyita Niyongeko Aderare Junior. Hama bakoresha Fomi Bagara yuzurijwe yakozwe ije kuzurizwa ibikenera potassium cyane by'ibinyakuzimu by'imizi. We kubwawe bakoresha Fomi Bagara. Ikibazo kirakunaniye. Mwumvirize gato ndabasubire mu ikibazo. Mwumvise umuhinga ivyo yavuze. None dufise umurimyi Nahimana. Agiye mu isoko. Agiye kugura amateke yo gutera kugira ngo agwize umwimbu. None muri ya mafumbire atatu ahingurwa n'ihinguriro Fomi, Nahimana acagura ifumbire izihe? Karubwenge. Ntigasobwa rero. Ze murumviriza neza. Nuko ndabona umutamakirije inkofero ingo. Mutama n'amahoro. Amahoro. Uri umurimyi? Yego nuzwe n'uburimyi. Akazina hama wishure. Je nitwa Nuzubumwe Henri. Bo uyo Nahimana akwiye kugura ubwoko bubiri bw'ifumbire. Ifumbire ya mbere akwiye kugura ni ifumbire yitwa Imbura. Imbura ifasha mu kugira ngo kitegwa kigira imizi kifate neza. Akacagura n'indi fumbire yitwa Bagara ikomeza itegwa umwimbu kaza neza. Fabrice, subiramwo witonze. Mbo uyo Nahimana ifumbire yobanza kugura rya mbere ni ifumbire yobanza kugura yitwa Imbura. Akacasubira akagura yindi ifumbire yitwa Bagara. Iyo Bagara nayo ifasha kugira ngo ibiterwa bibyibuhe bize neza. Ego vuze yuko yokoresha ifumbire Imbura na Bagara. Azozigurira rimwe none kugira acazikoreshereza rimwe. Yobanza agure ifumbire yitwa Imbura. Bagara azayishireko mu nyuma mu kubagarira. Mukomera amashi. Ikibazo aragitoye. Mwumvirize neza inyishu nyayo nyezina yari kwishurwa. Nahimana azogura ifumbire ya Fomi Imbura mu gutera.
na fomi bagara izoza kuzuriza hageze kubagara kubera amateke ari mu migwi y'ibitegwa vy'ibinyamizi. Nuko nawe mugenzi wacu Rtnb asanzwe ufise inkofero ariko ishaza ni inkofero y'ihinguriro Fomi, araguhaye n'umupira igota ciyakura ati nanje nkeneye kubegwa, wambare ubegwe. Nuko araguhaye telefone izogufasha gutelefona ku nsamirizi canke mwihinguriro Fomi. Araguhaye isafuriya izogufasha kuvomera imirima. Araguhaye umutaka wo kwifuka ugiye kuvomera imirima imvura ikagwa canke akazuba kagatera uzoca wifuka. Kubwo bushimwe bwose woshimira gute insamirizi imbonesha kure vy'igihugu hamwe n'ihinguriro Fomi baguhaye ubwo bushimwe? Ndashimiye cyane isamirizi y'igihugu n'imboneresha kure kugira ngo zitugendere kutubwira imigambi yacu yo guteza imbere uburimi bwacu mu gihugu, kandi zongere zigendere n'izindi ntara z'u Burundi bateza imbere igihugu mu burimi n'ubworozi, nuko tugira amahoro. Kwishira hamwe Fomi naryo Fomi nayo nyene tuyishimisha kimwe, Fomi nayo tuyishimisha kimwe ni samirizi kugira ngo bateze imbere igihugu mu kugendera guteza imbere abanyagihugu mu burimi n'ubworozi. Reka tugushimire cyane, reka tugushimire cyane. Nuko Fabrice tubandanye n'ikiganiro. Hariho Cynthia yari yatwemereye yuko aza kuturyohereza ikiganiro. Nashike hano. Cynthia ushike ngaha. Nitwaye Irakoze Cynthia. Nagomba ndabaririmbira akaririmbo ko kubakira. Mwagize neza muraza, muraza muraza, mwagize neza muraza, muraza murakaza, mwagize neza muraza, muraza muraza, mwagize neza muraza, muraza murakaza. Aho urahejeje ayo masabuni turayasangira. Cynthia reka nawe tugushimire mugenzi wacu Rtnb hamenye Imana akuzaniye amasabune azogufasha gukora isuku uvuye mu mirima, agufumbiza ifumbire ya Fomi uvuye kurima, yaba urukurumviriza insamirizi canke urukuraraba imbonesha kure vy'igihugu bizogufashe kubandanya ukora isuku. Adere tubandanye n'ikibazo kigira kane. Mutega amatwi sivyo? Ikibazo kigira kane kivuga kiti bagara n'ifumbire iza kuzuriza imigwi 3 y'ibitegwa. Iyo migwi ni iyi? Cyo ni kibazo ca mbere. Kibazo kigira kabiri ni ryari bayikoresha. Tanga izina rimwe ry'igitegwa ku mugwi umwe. Subiremo ikibazo. Bagara n'ifumbire iza kuzuriza imigwi 3 y'ibitegwa. Ivyo bitegwa ni ibi? Ni ryari ikoreshwa? Muce mutanga izina rya kimwe muri ivyo bitegwa muri iyo mugwi umwe. Hariho umugwi w'ibitegwa, harimwo n'akarero k'igitegwa kari muri uwo mugwi. Si sawa? Ni bimwe umuhinga yavuga. Mbega kumenga murakanye? Erega Karubwenge we. Susuruka. Haruwukirije ibabi hariya inyuma. Haruwukirije ibabi inyuma. Ingongaha. Akazina hanyuma wishure. Je nitwa Niyongabo Veniste. Rero ico gitegwa icambere n'intuze na masho niyo baza gufumbira bariko barabagara. Ikindi ni biraya. Ikindi naco
ntuze ubwo wumvise neza ikibazo so yego reka dusabe adere agusubiriremo. bagara n'ifumbire iza kuzuriza imigwi 3 y'ibiterwa. Iyo migwi 3 ni iyihe? No kuvuga ko utangura kuvuga umugwi wa mbere, umugwi wa kabiri, umugwi wa gatatu. Hanyuma bagaca bakubaza bati none uca ukoresha iyo fumbire ryari? Ugaca uvuga uti iyo fumbire bayikoresha nk'akarorero uti mu gihe bariko barasoroma canke sina bakubaje bati ryari. Uce utanga izina rimwe ry'igiterwa ku mugwi umwe. rero kuri ico kibazo cyambere na mbere n'inuzenya n'amateke niyo umanza kubagara. Wavuze umugwi? Oyaye umugwi w'ibiterwa ni uherako. umugwi w'ibiterwa n'amateke. Oya genda n'amahoro. N'igiterwa cyane giterwa genda n'amahoro. Ingo wewe kireje kirata ingo nyaruka mu muhinzira. Izina hanyuma wishure. Nitwaye Olivier Irakoze. Hama ivyo bibazo bitatu. Hariho amateke. Duhera ku migwi. Hariho ivyimburwa bitatu. Hariho bagara. Bija ku mateke. Olivier genda n'amahoro. Hariho uwukirije ikasike y'imoto. Mwaramutse neza. Mahoro neza. Babitangwe iki? Nitwa Leandre Nikiza. Leandre wowe muri agronome? Oya. Usanzwe mu buzima bwawe ukora iki? Nsanzwe nkora affaire privée ziwanje. Ni byiza cyane. Ikibazo wacumvise? Yego. Jako. Iyo migwi 3 ikenera ifumbire bagara niyi. Icambere ni ibinyamikerera, ica kabiri ibinyantete, ica gatatu ibinyamizi. Ibinyamikerera harimo imyungu canke ibindi bijanye nico nyene. Ibinyamizi harimo amateke, ibijumbo n'ibindi. Ibinyantete harimo umuceri, amasaka n'ibindi bifise ibigori n'intete. Oya. Ugize neza Leandre ariko yesigura utanze sizo. Ikibazo cyakunaniye. Adere ingo. Ikibazo wacumvise neza. Yego. Izina hanyuma wishura. Je nitwa Nimubona Elias. Ifumbire bagara ikoreshwa ku bwoko butatu. Hariho ibyamira mu kuzimu, hariho imboga canke amavuta, hariho n'ibyamira hejuru. Bo ibyamira mu kuzimu nk'akarorero amateke, imboga, amashu. Ibyamira hejuru dufate ibitoki. Subiramwo neza. Hera ku migwi 3. Imigwi 3 ifumbire Fomi bagara ikoreshwa ko niyi. Hariho ibyamira mu kuzimu. Hariho imboga canke amavuta. Hariho n'ibyamira hejuru. Nukuvuga kimwe ntanza karorero ni ibyamira mu kuzimu ni amateke, ibikenera ifumbire bagara ku mboga na amashu, ibikenera ifumbire bagara ku byamira hejuru akarorero nk'ibitoki. Ego. Reka ndagufasha. Wagerageje ariko reka ndagufasha. Ivyamira mu mizi wavuza amateke. Ibinyamavuta ni watanza akarorero. Ibinyamavuta ni nk'ibihoke. Hanyuma mbega iyi fumbire ya bagara ikoreshwa ryari? Nukuvuga duhereye ku mateke bayikoresha igihe bagiye gufurira.
kubagara dufate kubagara twebwe ino tuvuga gufurira mbo ku bijanye n'imboga wavuze witwa ngwiki nimubona Elias mumukomera amashi ikibazo aragitoye mwumvirize neza bagara ni ifumbire iza kuzuriza imigwi iyihe y'ibiterwa ikoreshwa ryari tanga izina rimwe rimwe ry'igiterwa ku mugwi umwe inyishu bagara iza kuzuriza imigwi hariho ibinyamizi hariho ibiterwa bivamwo amavuta hariho ivyamwa hariho imboga zimwe zimwe igakoreshwa mu gihe cyo kubagara uburorero ni bwinshi mw'iyo migwi nuko Elias bakuzaniye ubushimwe inkofero uhe n'umupira wambare ushaze hanyuma uburorero rero mukurinda yuko Elias ashaza neza mu mwambaro mushasha ibinyamizi hariho ibiraya hariho amateke hakabaho n'ibijumbu ibiterwa bivamwo amavuta harimwo ikigazi ibihoke na sezame nayo ibijanye n'ibiterwa vy'ivyamwa hariho amavoka n'imyembe imboga zimwe zimwe hariho itomati n'amashu nuko izo nizo nyishu zategerezwa gutangwa turabona rero yuko wambaye neza washajije mu mwambaro w'ihinguriro Fomi baraguhaye n'umutaka uzogufasha kwifuka imvura n'izuba isafuriya nshasha hamwe ni telefone Elias woshimira gute iradio nimbonesha kure vy'igihugu hamwe n'ihinguriro Fomi baguhaye ubwo bushimwe jewe numva ubwa mbere no shimira Imana kuko niyo yabitumye iki kibazo no gitora hama ndashimiye iradio nimbonesha kure ndashimiye n'abatwiyumviriye ko kutuzanira ubu bushimwe Imana ibahezagire none woshima gute no gushima gusa je numva no shima kubera umunezero numva undenze adere tubandanye na bamwe baturyohereza igikino turakeneye umurimyi atubwira akaririmbo bavuga baruko bararima akaririmbo kajanye n'uburimyi akaririmbo kajanye n'uburimyi wewe wishakoshi ngo mumuhakayira agarara ngaha widondore hanyuma utubwire jewe nitwa Igiraneza Jabeni nagomba ndabaririmbire akaririmbo k'uburimyi usanzwe uri umurimi kora 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 udakoze ntakajye nawo noba nawo mba nawo nikora abajeje acishe bike buri musi nkuri nkonera ariko twibuke kugenda ariyahumura urabirya uno musi nejo bikagangura ukarya ugahagarika ukavyuka n'inzara vy'ukuri kuri vyukahamuke gukora nabondi kuri ukaba karondera akazi kose kora kirazira kugasuzugura nukuri ndakakwambura mu mugabo wanje mugabo parondera rima mashina biragora rima Fabrice nako atagize nukuri no muhama sabuni nukuri yagerageje naho atarakamenya ko kavyina nakaririmbo ngo umugabo parondera ngo nukurima muri mitiro kimbora ingonera nawe mugenzi wacu Rtnb akuzaniye amasabune aze kugufasha kubandanya ukora isuku Fabrice sabwe adere hari witwa Olivier hamwe na Merci abo bantu bari batwemereye kutugirira ibisokozo reka nibaze nabo tubumvirize bari hehega murahera ku izina hanyuma musokozanye akazina kanje nitwa Iradukunda Meresi
Nanje akazina kanje nitwa Ndayikengurukiye Olivier. Soko. Soma. Karasimbye miheneko. Agahene gasimvye umugaza. Soko. Soma. Manda gira soka tamo. Agahanga kim. Soko. Soma. Wigira mu barembe wari umurembe. Ndaguha. Impene mu ntama. Soko. Ntakindi. Ntakindi. Sokwe naye ndabasokotse. Sokwe. Soma. Sokwe. Soma. Sokwe. Soma. Ndumwe ahingurira ifumbire ikorerwa ngaha mu Burundi. Nahingura ubwoko butatu. Ndaguhaye. Fomi imbu. Nihinguriro rya Fomi. Niryo rihingura ubwoko butatu bw'ifumbire. Fabrice baguha amasabuni na wewe numva wabitoye. Aje bampa amasabune. Yego. Namwe ntimwogenda uko Rtnb hamenye Imana abazaniye amasabune agiye kubafasha muvuye mu mirima gukoresha ifumbire ry'ihinguriro Fomi muzohite murakaraba. Nuko tubandanye n'ikibazo kigira gatanu. Mutega amatwi ikibazo kigira gatanu. Kivuga giti hambavu y'ifumbire n'ishwagara yo mu ndimo vuga ibintu bitatu mu vy'umurimyi ategezwa gukora kugira aronke umwimbu ushimishije. Hari umuntu akirije hariya ishami. Ukirije ishami hariya. Nyaruka. Nyaruka. Namahoro. Namahoro. Usanzwe uri umurimyi? Yego. Akazina hama wishure. Akazina nitwa Nizigimana Esperance. Urabona kuvuga iyo fumbire sinibuka neza ikibazo. Umvira ndagusubiriremwo. Hambavu y'ifumbire n'ishwagara yo mu ndimo vuga ibintu bitatu mu byo umurimyi ategezwa gukora kugira aronke umwimbu ushimishije. Ibyo ategerezwa gukora akoresha ifumbire ishwagara na rotation na Oya. Urugendo rwiza ingo. Mutega amatwi witwa gute? Nitwa Hakizimana Rambere. Cyambere gutera imbuto irobanuye. Icya kabiri gutegura isi ndimwa neza. Icya gatatu kuyikurikirana neza kugira ngo uyirinde ivyonyi nuguca imikobeko ugaterako n'ivyatsi. Tugire Kristo. Ikibazo aganze Kristo. Aganze Kristo. Abantu bakoreye adere. Ukomera no cyagitoye. Adere. Sabwe nka. Hari abantu agura Fomi imbura, akagura Fomi totahaza, akagura na Fomi bagara, agaca yibagira gutera imbutiro banuye, agaca yibagira gutegura haja kubitera, agaca yibagira gukingira inkukura, agaca yidoga ngo umwimbu ntiwabaye neza. Nuko rero nawe bakuzaniye ubushimwe. Nuko Hakizimana Rambere rero agira ronko ubushimwe. Ndamubona umenga ari karamwe mwagura. Rambere inkofero baguhaye. Rambere umutaka bagire baguhe. Umutaka. Rambere aho hose ivyo uri kuraronka. Nihinguriro Fomi. Itelefone waronse. Umutaka waronse. Hariho n'agashingura cumu. Umupira. Fomi rakwambitse. Emwe yo umva nugenda utayishimiye ntuziba. Oya nukuri sinogenda ntashimye. Emwe. Jewe rero mu bisanzwe ahanyi kuri no mutumba wateka ndi umukuru w'umugwi muri Tubura.
hanyuma rero turiko turaraba ukuntu tworyosha uru rubanza. Jewe naryohewe cyane, ndashimiye iradiyo na televiziyo by'u Burundi n'abayikorera bose, namwebwe mwatugendeye, muzoze muragendera n'ahandi tugira amahoro. None je ndabona ko unezerewe. Je ndanezerewe cyane. Unezerewe bigenda gute? Jewe ndashobora gushimira Imana kuko niyo bikoze byose kugira dushike ngaha twese. Hariteka natewe rugira byose angiri byiza ndahimbawe n'umutoni wiwe. Urahejeje ugira urugendo rwiza. Yego murakoze. Nuko rero ikiganiro Karubwenge cuno munsi kigarukiye ngaha. Nshimire abene gihugu bo ngaha muri zone Mbuye badufashije kukiremesha. Nshimire mwebwe mwese mwagiteza amatwi, eka nongere nshimire badufashije mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe. Hanyuma ndabifurize kubandanya muroranirwa n'ibiganiro mushikirizwa n'insamirizi hamwe n'imbonesha kure vy'u Burundi. Karubwenge bigasoka karubwenge bigasoka eka karubwenge bigasoka karubwenge bigasoka eka karubwenge bigasoka karubwenge bigasoka